dusoma aya majambo dusanga mu gitabo ca Tito, mu cete ca Tito igice ca kabiri turahera ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 14. Tito havuga uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba canke twitonda muri Bibiliya nshasha, tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none, twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babicibare ciwe, barwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Amen. Uyu n'umunsi mwiza Imana yatwongeye ngo tubeho. Reka dusangire iri jambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana buratwigisha. Bibiliya iravuze ngo ubuntu bw'Imana bwaraserutse kugira ngo buzanire umuntu wese agakiza. Mbega ubuntu bw'Imana ni iki? Ubuntu bw'Imana twovuga mu majambo make, ubuntu bw'Imana ni ingabire canke gutabagwa kudasanzwe Imana iha abantu kugira ngo baronke agakiza. Ni ingabire. Wavuze ngo nagiriwe ubuntu, nukuvuga hariho ico nahawe nk'ingabire, hariho ico naronse nk'ingabire, canke nararonse ugutabagwa kudasanzwe ataco natanze, Imana yampaye kugira ngo ndonke agakiza. Imana yarangiriye neza impa agakiza kubw'ubuntu, nukuvuga ataco natanze, nukuvuga ngo ni ingabire. Rero ubuntu twagiriwe n'Imana buhagaze muri rya jambo Paulo yandikira ab'Ikorinto mu gice ca 5 umurongo wa 21 rivuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Ubu n'ubuntu Imana yatugiriye. Haleluya. Turi mu buntu bw'Imana bwazanywe nuko kuntu Yesu yemeye guhinduka icyaha. Imana yahinduye icyaha umwana wiwe w'ikinege, amuhindura icyaha, ibyaha byari kuri twebwe byose abishira kuri we kugira ngo twebwe dushobore guhinduka ukugororoka kw'Imana. N'ubuntu butangaje Imana yatugiriye kubona ifata umwana wayo atagira icyaha, umwana agororotse atagira agasembwa, Imana ikamuhindura icyaha, igafata ibyaha byacu byose ikabimuremeka, igafata intimba zacu zose ikazimuremeka, byose biba kuriwe kugira ngo twebwe duce duhinduka ukugororoka kw'Imana, atagiciro atamafaranga dutanze, ibikora kubw'ubuntu bwayo. Birakwiriye ko tuyikomera amashi. Aha niho ubuntu bwayo buhagaze, irakwiye amashi yacu. Haleluya. Kubw'iki gikorwa rero kidasanzwe Imana yatukoreye, nico gituma uyu munsi bidusaba kwiyuzuza n'Imana. None ubwo buntu yatugiriye tubandanye dukora ibyaha? Oya, ntibikwiriye, biragahera. Paulo yaciye avuga ngo biragahera, nitubandanye ngo dukora ibyaha biragahera. Ahubwo ikidukwiye uyu munsi ni ukwiyuzuza n'Imana. Hagize n'ikintu dupfa uno munsi n'Imana tukiyuzuza bicitwa vuba. Paulo aravuga ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo, ngo turabinginga ngo mwiyuzuze n'Imana. Nanje ndababwira ngo nimuze twiyuzuze n'Imana. Twagiriwe ubuntu, nta kindi twokora, nitwobandanya gukora ibyaha uretse iminsi yose kurondera kwiyuzuza n'Imana, kurondera kunywana n'Imana, kurondera kwitatura n'Imana. Nta kindi twokora uno munsi turavye ubu buntu yatugiriye butangaje twahawe ataco dutanze. Haleluya. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira agakiza abantu bose. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Usomye mu Banyefeso 2 naho umurongo w'8 havuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije kubwo kwizera.
navyo nyene nuko kwizera navyo nyene ngo ntibyavuye kuri twebwe, ariko n'ingabire y'Imana. Ubuntu bw'Imana bwaradukijije kubwo kwizera, nuko kwizera twagize ni Imana idusunika. Mwari muzi ko n'uyu munsi atawuza kuri Yesu atamwikwegeyeko, ntawuza ku Mana atamwikwegeyeko. Nivyo hari igihe ubwira ubutumwa bwiza umuntu akemera, mugabo burya Imana niba yakoze ku mutima wiwe kugira ngo ashobore kwemera yizere aze kuri Yesu. Ubuntu bw'Imana rero nibwo bwadukijije kubwo kwizera, navyo nyene nivyavuye kuri twebwe, ariko n'ingabire y'Imana. Haleluya. Nivyavuye ku bikorwa twakoze ngo duhave twirata ngo nukubera nakoze ibikorwa birenze ivy'abandi. Kuwakijijwe mama atakijijwe ngo wakoze ibikorwa birengeye ivya mama, kumbure wakijijwe papa atakijijwe ngo wakoze ibihambaye kubera wize bisumba ivya papa atize. Haba namba, nta na kimwe twakoze cyatumye twemerwa n'Imana, cyatumye ducungurwa uretse ubuntu bw'Imana gusa. Haleluya. Nta na kimwe twakoze, ahubwo burya ibikorwa vyiza ni ingaruka z'ubu buntu twagiriwe, ni ingaruka y'agakiza kari muri twebwe. Burya dushobozwa gukora ibikorwa vyiza turi muri Yesu. Turi muri Yesu turashobora gukora ibikorwa vyiza byo kugororoka, abantu bakabibona bakabishima kandi bikabagirira n'ikimazi. Ibikorwa vyiza tubikora ubu rero twagiriwe ubu buntu, burya twari dukwiye gukora ibikorwa vyiza. Ibikorwa vyiza imisi yose byo kugororoka akaba ari byo bituranga. Kubera iki? Kubera turi mu buntu bw'Imana buca butubashisha, buca budusunikira gukora ibikorwa vyiza. Wibuka ubuntu wagiriwe ukumva igikorwa ciza cyose wogikora. Wibuka ukuntu wahariwe atacu utanze ukumva igikorwa ciza cyose wogikora. Uyu munsi kubw'ubwo buntu dukwiye gukora ibikorwa vyiza. Sinzi ibyo turiko turakora uno munsi, ariko icyari kidukwiriye nuko dukora ibikorwa vyiza kubw'ubu buntu twagiriwe, kugira ngo izina ry'Imana yacu naryo rihabwe icubahiro. Ubu buntu rero bwazanye agakiza ku muntu wese, butwigisha. Navuze ngo ubuntu bw'Imana buratwigisha. Mbega butwigisha iki? Butwigisha kwikunkumura kutubaha Imana. Bitwigisha kwikunkumura ikintu cyose kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Bitwigisha kwikunkumura ukwifuza ivy'iyi si. Mu majambo make bitwigisha kwikunkumura icyaha cyose. Haleluya. Pawulo amaze guhura n'ubu buntu bw'Imana, amaze gukizwa, amaze kuva muri bimwe yarimwo, agenda ahama ubwoko bw'Imana, arahindukira. Amaze guhindukira atahura ko ari mu buntu bw'Imana, aravuga, usomye mu Bifilipi 3 ku murongo w'indwi, aravuga ngo ariko ivyahora, acabona amaze kwakira ubwo buntu, aca yumva yo kwikunkumura ibintu byose bitari inyungu ku bwa Kristo. Abona yo kwikunkumura ibya kera bitagira ikimazi, kubera yumva yahagaze mu buntu bw'Imana. Kubera ubuntu bw'Imana yamugiriye, yabona burenze, aravuga ka ubu rero nta kindi. Ibya kera nahora numva umengo ni ivy'ikimazi, ubu byahindutse ivy'ubuhombe. Umurongo w'indwi uravuga ngo ariko ivyahora bimbera inyungu, ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ubwo buntu nagiriwe butangaje. Haleluya. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo umwami wanje. Haleluya. Arongera karavuga ngo kubw'uwo nahombye ibintu byose, bimwe byo mu isi bya kera. Aravuga ngo nahombye ibintu byose kubw'ubwo buntu nagiriwe. Nemeye guhomba ibintu byose, ndavyiyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke uyu Kristo. Haleluya. Amaze kwakira ubwo buntu bw'Imana, asanga ibyo yahoramwo kera nta kamaro byari bimumariye. Asanga ibyo yita inyungu kera bihindutse ubuhombe. Yemera kuvyikunkumura, yemera kubiheba, ariko byose ku bwa Kristo, byose kubw'ubu buntu bw'Imana. Haleluya. Mbega wewe nta bintu ukimaseko wahorako kera, wita inyungu kera?
Pawulo yaciye abona ko akwiye kuvyikunkumura. Ubuntu bw'Imana butwigisha kwikunkumura ibya kera bitagira ikimazi. Ubuntu bw'Imana butwigisha kwikunkumura kutubaha Imana imbere icyaha cyose. Ubu buntu twagiriwe nitwobandanya gukora ibyaha haba namba biragahera, ariko twikunkumure ikintu cyose Imana ibona muri twebwe ikababara. Twikunkumure icyaha cyose. Ibi yabibabwiye ngo kugira ngo bashobore kwitega ubwiza buzohishurwa, bikunkumure ibi byose byo kutubaha Imana byo mu isi bavyikunkumure. Haleluya. Twikunkumure ibintu byose bitagira ikimazi. Umuririmbyi niwe yaririmbye aravuga ngo ibyisi byose byamvuye mu mutima kubw'amaraso ntagakacira. Mu yandi majambo amaraso nayo nyene atwereka ubuntu bw'Imana. Ibyisi byose kuva aya maraso maze kuyamenya, maze kuyatahura, abaye ku bugingo bwanje kuva Kristo Yesu ashesha aya maraso, ibyisi byose byamvuye mu mutima kubw'aya maraso rero ntagakacira. Haleluya. Ntagakacira, nta vya kera, nta vy'ivyaha vya kera, kubw'ubu buntu ntagakacira. Haleluya. Natwebwe biradukwiriye kwikunkumura ikintu cyose. Sinzi uyu munsi ikikuboshe, sinzi uyu munsi ivy'umaseko vyo mw'isi, sinzi ko uyu munsi utaboshwe n'imyitwarariko y'ivy'ubu bugingo bikakubuza kubaha Imana, bikakubuza kuyegera. Imana idufashe cyane. Ariko ubu buntu duhagaze ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ubu warakijijwe n'ubu buntu kubwo kwizera, nagira ndakubwire ngo wikunkumura ikintu cyose. Ibi nibihe turimwo byo kwiyuzuza n'Imana, ibi nibihe turimwo byo kwitatura n'Imana. Nimba ufise icyaguteranije n'Imana muri iyi minsi irenganye, ni witature ingo wegere wiyuzuze nayo, kandi niwayegera nayo irakwegera. Utera intambuko imwe uvuga uti Imana ndagushaka jewe narabaye kure yawe, yo yitera intambuko 10 izi gusanga kugira ikugirire neza ikunagure. Haleluya. Uteye intambuko uyitereshejwe n'inyota ufitiye Imana, nagira ndakubwire ngo Imana itera 10 izi gusanga ati ngo burya nari narakubuze. Rega Imana iratubura yadushaka, Imana iratubura yashaka ko tuba hafi yayo, yashaka ngo tugume hafi kugira ikidutuma. Kuko na Yesu atoranya abigishwa kwari kugira babe hafi yiwe, bamenye, bumve, batahure, hanyuma bumve icyo agomba, icyo yifuza, hanyuma cyabatuma bazi icyo bagiye gukora icyo ari cyo. Burya nawe arakugomba kugira ube hafi yiwe. Nimwiyuzuze. Nimba hari cyaguteranije nawe niwitature, saba imbabazi, kandi kubw'ubu buntu ntacyo tubuza kwiyuzuza n'Imana. Twiyuzuze yaratugiriye ubuntu, aradukiza tudakijijwe n'ibikorwa byacu, ariko kubw'imbabazi, kubw'impuhwe yatugiriye aradukiza. Rero kubw'ubu buntu nimuze twiyuzuze nawe, tumwegere, tumushikanire imitima yacu, tumushikanire imitima yacu. Mu yandi majambo ko turi muri ubu buntu, icyaha nikigongere kuba kunganji mu mitima yacu, mu mibiri yacu izopfa. Haleluya. Usomye aha mu Baroma 6 kuri uyu murongo wa 12 niho habivuga. Yari yatanguye ku murongo wa mbere avuga ya majambo nariko ndababwira, aravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Aravuga ngo biragahera. Twebwe twapfuye ku cyaha, dupfanye na Kristo ku cyaha. Hamwe Kristo yiremeka ibyaha byacu agapfa mu gishingo cyacu, natwe twapfuye ku cyaha twoba tukikibamwo dute? Burya deke twinjiye muri Yesu tuba dupfuye ku cyaha, kuko Yesu yavyikoreye arapfa kubw'ibyo byaha. Burya Imana yemeye kwapfa kubera ntiyari ikibona Yesu umwe ari mu bwa bumana. Imuravye hajye yamuteye ubutugu hariya ku musaraba, yabonye ibyaha byinshi. Yesu imubona yahindutse ibyaha. Imana iramutera ibitugu kubera Imana iranka ibyaha, niyanka umuntu ariko yanka ibyaha. Yesu aravuga ati data nigiki gikumpebesheje? Kumbe ni ibyaha byacu. Imuravye yabona bya byaha
imutera ibitugu. Ibaze ubwo buntu twagiriwe butangaje. Uyu munsi umwegereye ntagutera ibitugu, nawe uba wakoze ibyaha uregera ukavuga ati Mana nukuri naramenje, ntagutera ibitugu. Nabona vya vyaha yumva iryo jwi ritakamba rishaka kuza kwiyuzuza nawe, kubera vyahereye hariya kwa Yesu, hamwe yahinduka icyaha ku bwacu kugira ngo dushobore gukira. Haleluya! Twarapfuye ku cyaha muri Kristo Yesu, nitukongere rero kubikora. Aravuga ku murongo wa 12 ngo icyaha nikikabe ku nganji mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo yipfuza. Hari ivy'imibiri yifuza, nuwemerera umubiri wawe ivyo uri kuragukwegeramwo, ivyo wifuza. Umubiri nta bindi udukwegeramwo ni ivyaha, ariko impwemu nayo idukwegera kuri papa wo mwijuru, idukwega itujana ati genda umatane na papa, genda ubane na papa. Umubiri nawo ati sambana, niwisambanye, besha, kora ibi na biriya bibi bidutandukanya n'Imana. Icyaha nikikabe ku nganji kandi turi mu buntu bw'Imana. Haleluya! Kandi nimugaha icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe ukugabitanya. Twirinde kandi twiyubare, kandi ibi tubikore kuko twibuka ko iyi mibiri yacu ari insengero z'Imana Data na Mwana na Mpwemu Yera. Haleluya! Imibiri yacu ni inzu y'Imana mu butatu. Rero iyi mibiri yacu yubaha Imana, kuko twibutse ko Imana mu butatu iri muri twebwe, twumve dutinya icyaha, twumve kugihunga. Icyaha burya turagihunga, sico kiduhunga, ahubwo icyaha kigenda civuga kirondera umuntu ngo kimuyambire, kimukwege, kimukure mu buntu bw'Imana. Imana idufashe cyane. Rero ukabona kiriko kiraza, kandi rero icyaha hari igihe ubona amadanje yacu, ukayumva mu mubiri, ukayumva mu mpwemu yawe, ukayumva mu bagukikuje, ukabona iki ni icyaha kiriko kiraza kandi kirondera jewe. Uzumenye ko kirondera iyi ngoro y'Imana Data na Mwana na Mpwemu Yera. Haleluya! Hanyuma ntucemerere uhunge. Ubona cyaje cyamaze kukugumbira, ucikunkumure kumwe Yosefu yinyugutura muka Pontifari. Icyaha burya nicyo cyari cyaje kumugumbira, icyaha cyari cyagumye kimurondera, icyaha kimuganiriza, icyaha kimubwira utujambo twiza, icyaha kimubwira ko atawundi asa nawe. Ariko Yosefu umunsi uri izina kiraza ngo kimugumbire. Yosefu aravuga ati naguhinyuye, urondera iyi ngoro y'Imana Data wa twese na Mwana na Mpwemu Yera. Aracinyugutura, ariruka, arahunga. Yosefu baranesheje. Icyaha tugihunge ntikibe ku nganji mu mibiri yacu. Haleluya! Ahubwo ikidukwiye ahanyene ku murongo wa 13 ngo ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. Haleluya! Ahubwo ikidukwiye mu gihe nk'iki, muri ubu buntu duhagazemo, nukwishikanira Imana nk'abazutse bava mu bapfuye. None ko twazuranwe na Kristo, hari ikindi kidukwiriye? Ikidukwiriye no guhindukira tukishikanira Imana. Haleluya! Ko twazuranwe na Kristo, duhindukire twishikanira Imana. Iyi mibiri yacu tuyihe Imana ikoreshwa ivyo kugororoka. Nta kindi kidukwiriye mu gihe nk'iki. Nidusamazwe n'ibitagira ikimazi, nitusamazwe n'ibintu by'imfagusa, ariko nimuze twishikanira Imana. Haleluya! N'igihe cyo kwishikana, twishikanira Imana, tumwiyegurire imibiri yacu, tuyegurire Imana yiganze, iyikoreshe ibikorwa byiza byo kugororoka muri buno buntu duhagazemwo, muri riteka twatewe. Ubu buntu turimwo hari abatabugiriwe, bari bavyifuza kandi banabugiriwe, byo bashobokera bagaca bashikanira imibiri yawe, ariko vyananiye. Twebwe burya nimba warakijijwe n'ubuntu bw'Imana, nimba warakuwe mu muryango iwanyu n'ubuntu bw'Imana, nukuri atari ubuntu twagiriwe. Kandi na n'uyu munsi ukabuka ibihagazemwo, nagirana nakubwire ngo n'ubuntu bw'Imana. Rero nituvyanjanjweko ngo tubifate minenegwe. Haba namba impanuro yanje niyi, ko twacunguwe nitukongere kujakarira icyaha, ngo tubabaja b'icyaha kandi twaracunguwe. Haleluya! Iragahera
ikidukwiriye twizigame. Usomye mu Baheburayo 12 umurongo wa 15 havuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Burya ubuntu bw'Imana bunengesereye tuzobushikira tugezeyo. Hamwe tuzovuga tuti ubu rero turavyagiye twicaye mu buntu bw'Imana tuzoba dukwije. Uyu munsi rero tutarashikira ubwo buntu bw'Imana bunengesereye, nimuze twizigame ntihagire umuntu, twirinde mu yandi majambo ntihagire umuntu atazoshikira ubuntu bw'Imana, twoba duhomvye. Nimuze twizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura. Ivyo tuvyirinde. 17 havuga ngo kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye uburyo bwo kwihana naho yawurondera arira cyane. Uwo yari S.S.I. S.S.I yarahombye ubuntu bw'Imana, atakaza ubuntu bw'Imana, kandi byavuye kuki? Kubwo gusamara, kubwo gushira umutima kuri utu two mw'isi tw'akanya gato, kubwo gushira umutima ku byo kurya, kandi ndariye ibyo kurya navyo n'ivyinda, kandi byose bikaba bizokugwaho. Imana idufashe cyane. Rero iyi nda utwo kurya nitukaduteshe ukwinjira mu buntu bw'Imana ngo twanjanjwe kuri ubu buntu bw'Imana. S.S.I kubw'inzara y'umunsi umwe aratakaza ubuntu yari yaragiriwe bwo kuba samuragwa, arabara bitakaje mu mwanya mutoya. Na twebwe tutabaye maso ngo twizigame tuzokwisanga twatakaje ubuntu bw'Imana, twikuye twebwe nyene mu buntu bw'Imana. Burya ikintu kidukura mu buntu bw'Imana ni ibyaha. Nubwo aho hanze bariko barigisha ngo ubuntu bw'Imana nyene bwarasutswe, kandi nibyo ni kwijambo ry'Imana rivuga, bwarasutswe kandi bwazaniye umuntu wese agakiza. Nivyo aho hanze bariko bavuga ngo ubu naho wosambana, nukuvuga warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, naho wosambana, naho wokwiba, naho wogira gute, ubandanya kuvogera mu buntu bw'Imana. Ngo naho wopfa ngo upfira muri ubwo buntu bw'Imana ugacibandanya ukaja mu ijuru. Ninde yabahenze? Ibyaha biradukura mu buntu bw'Imana. Uko S.S.I yivanye mu buntu bw'Imana kubwo kwanjanjwa, niko natwe dushobora gusanga twivanye mu buntu bw'Imana. Nitubifate minenegwe, ariko twiyubare, twizigame, twirinde umuzi wo kurura woba muri twebwe, bikaduhagarika umutima, bikadutera kwandavura. Ivyo biragahera. Twirinde ubu buntu bw'Imana. Kandi aya majambo barayibagi. None Paulo avuze ngo none tubandanye dukora ivyaha kugira ubuntu bw'Imana bugwire. Yavuze ngo biragahera. Uwukora icyaha wese ni wazopfa, kandi uwukora icyaha sebuja ni Satani, kuko niwe ase w'ivyaha. Urumva upfuye naho uzoba warakiriye Yesu, nukuvuga bwa buntu ubufise, ariko warakoze ibyaha uzogenda muri gehinomu kwa sobuja. Naho ubwo buntu bw'Imana wari warabwakiriye uzoja kwa sobuja, kuko se w'icyaha, se kibi ni Satani. Ukoze icyaha uyu munsi, naho wowe umaze imyaka 100 mugakiza, naho uri nararibonye mugakiza, ugakora icyaha ugapfa, nituduru wikuzimu. Imana idufashe cyane. Nihagira abazoduhenda biragahera. Niko bariko barabesha abantu aho hanze, kandi bakobeje mu kuvyigisha. Bava kuvyigisha akaba ari bo baca basambanya, baba bariko baricira inzira yo gukora ibyaha. Imana idufashe. Hano nagira ndababwire ngo ubuntu bw'Imana tubuhagazemo, bwatuzaniye agakiza, nivyo tubuhagazemo, ariko nutirinde icyaha. Oya nukuri sinokuremesha ngo uzogira iherezo ryiza, sinokuremesha ngo uzobana n'uwo mwami, sinokuremesha habanama. Nubwo wowe warakijijwe, nubwo wowe uvuga ubutumwa, nubwo wowe usenga, nubwo ugakora icyaha, umenye ko uzoba utandukanye n'Imana. Icyaha kidutandukanya n'Imana. Rero nico gituma dukwiye kwiyubara. Tumaze kwiyubara, uwandikiye Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 16
aravuga ngo nuko twegere intebe y'umuntu, twegereze intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Iyo ntebe y'ubuntu ni intebe y'inganji y'Imana, niyo yashaka kuvuga. Iyo ntebe y'inganji y'Imana tuyegereze dushize ubwoba, tuze tumwishikanira dushize ubwoba, turondere kwegereza ku munsi kugira ngo tubone ikigongwe n'ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Haleluya! Nitwabandanya kwegereza iyo ntebe y'ubuntu, nitwagira n'ibitugoye muri runo rugendo, mugabo dufise inyota n'inzara yo kwegereza intebe y'ubuntu, tuzoronka ikigongwe n'ubuntu budutabara muri ico gihe nyene tuzoba tugezemwo dufise ibyatugoye, tuzotabagwa. Ariko ubandanije kwegera iyi ntebe y'ubuntu, ubandanije kwegera iyi Mana. Haleluya! Yesu ashimwe. Kwegereza iyi ntebe y'ubuntu dushize ubwoba, none ko twaciriwe inzira n'uyu muherezi mukuru ari we Yesu Kristo. Yaraduciriye inzira cya gihe yikorera bya byaha byacu, yaraduciriye inzira. Icyo dushigaje ubu ni ukwegereza Yesu n'umuherezi mukuru. Yatubereye umuherezi mukuru aruta Aroni, yatubereye umuherezi mukuru, yatwinjije ahera cyane atabimazi twebwe turinze gutanga nk'abakera bo mu isezerano rya kera. Ahinjirana yiwe maraso, ahinjirana wiwe mubiri, yitanga nk'ikimazi kugira ngo natwe dushobore gushika ahera cyane. Haleluya! Nuko rero tubangirize ibyo twizera, tukavyizigira, turamirize mu rugendo, tureke gusamazwa n'ibitagira ikimazi n'amajwi y'abadayimoni, ariko dutera intambuko, tubandanye urugendo. Haleluya! Nibizotugora muri runo rugendo, uyu muherezi mukuru atakoze icyaha, ariko kandi ubu buntu duhagazemo nibwo buntu navuze ko ari bwo budutabara mu gihe gikwiye. Usomye ku murongo wa 15 aha mu Baheburayo igice cya 4, haravuga ngo kuko umuherezi mukuru atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, muri runo rugendo binatugoye, dufise umuherezi mukuru uyu nyene yatugiriye ubu buntu, acaba hafi akadutabara. Aradutabara kuko nawe yababajwe, aratabara abababajwe. Kuko nawe yageragejwe, aratabara abageragezwa. Rero ugize ibikugerageza, ugize ibikugora, muhamagare. Ni umuherezi mukuru yadutoboreye inzira, muhamagara aragutabara. Wewe yarageragejwe, nta cyaha yakoze, nico gituma ashobora kugutabara. Umuntu arashobora kutagutabara kubera nawe umunsi yageragezwa kumbure yabiguyemo, bikamunarira kugutabara, akabura icyo akubwira kubera nawe umunsi ageragezwa yabiguyemo. Ariko Yesu ubu yarageragejwe, ariko nta cyaha yakoze, nico gituma ashobora gutabara abageragezwa muri runo rugendo, bariko bararondera kwirinda, kwizigama kugira ngo baze bashikire umuntu bw'Imana bwuzuye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana ibahezagire gose, ibaha umugisha. Ndabibutsa yuko ubu buntu duhagazemwo utwigisha kwikunkumura icyaha, nitubandanye gupfisha ubusa ubuntu twagiriwe. Twikunkumure iyi misi, wikunkumure. Nimba kugira wuzure n'Imana biragusaba kubanza kuzura na mugenzawe. Nimba hano mu ishengero ufise icupfa na mugenzawe, nimba hariya mu muryango uba ufise icupfa na mugenzawe, nimba hariya mu muryango wagutse hari ivyo mwapfuye, ndakwinginze usubire inyuma mwiyuzuze. Muri uku nyene ko kwiyuzuza n'Imana no kwitaturana bagenzi bacu. Nimba hari n'ivyaha biri kuri twebwe, tuvyikunkumure, hanyuma tubone kuzura n'Imana. Ubuntu butwigisha kwikunkumura icyaha cyose, kwikunkumura kutubaha Imana, kwikunkumura ivy'isi byose. Rero iyi ni misi yacu yo kwikunkumura ibyo muri ino si byose, ibitagira ikimazi byose, hanyuma twishikanira Imana nk'abazuke. Kandi ukaba uri hano ufise ibyizigiro byo kuzobona uguseruka k'umwami Yesu. Igikorwa cyo gukora uyu munsi no kugenda wikunkumura ikintu cyose cotuma uhomba ubu buntu bw'Imana bwaserutse bukaduhesha agakiza. Nuko umwami Yesu abahezagire.